Ndasubiye kubaramutsa mwese. Imana ishimwe ko turi hano kandi turiho. Igikorane kivuga ngo ubuzima canke la vie. Twatowe kugira ngo turongore ikiganiro, kumbure ngira ngo biragoye ko umuntu yovyigisha gushika sinzi ko mu gifaransa vuba sinzi ko turi qualifié kuvyigisha, ariko iyi kiganiro kiri ngaha hagira abakirongoye, hagira abafasha abandi. Murabona je ko mfise sute bivuga ngo ubuzima buhiriwe canke ubuzima butsinze canke umuntu yamenye ubuzima, kuko ijambo ryitwa réussir turaza kuvuga nako twumviriza ingena tworidefinisa canke ingena tworisigura. Kubwanje rero nifuza bwa mbere kuza gufata amajambo atatu y'urufatiro. Ubuzima ni iki? Kuko ntitubuharire ingene ubuzima umuntu abufise buhiriwe turavuga icyo ari cyo. Ubuzima ni iki kwanza? Ikigira kabiri, nkuko mubibona ni ubuzima buhiriwe canke umuntu yabayeho ubuzima bwiza tuvuga uko, canke ubuzima businze bumeze gute, no kuvuga ibiburanga ivyo ari vyo. Mu by'ukuri ino mw'isi ibintu byose nkuko tuvuga, ibintu byose baravyevaluwa bakabicira urubanza. Ubuzima tumaraho ngaha ku isi ni ubuzima bubaho bufise ibice bitatu: imbere y'uko uza ku isi, n'umwanya uhabaye, n'inyuma yaho. Twebwe rero no munsi batuvuga ubuzima bwo kubuvutse tukakubona ku isi, ivy'imbere ni ivy'imbere nyene. Hanyuma ubuzima bwo kugarukira uvuyeho tukabona ko ugiye, nibyo tuvugana gusa. Ibindi bikurikira bizwi n'Imana, siko none. Ariko menye ko ubuzima ari ikintu kimwe, imbere y'uko uza n'ukubaho n'ingene ukurikira. Nyakujya ko amashuri y'intango, amashuri yisumbuye na kaminuza. Dufate rero yuko turi mu mashuri yisumbuye, ngerageje kugira ingereranye. Ico mwamenya cyo, ubuzima umuntu aburonka arafise uwumuha, cyo ni kimwe. Kigira kabiri nuko namwe bwe mwiga mu ishuri hajya bijya vyigwa mubona abarimu nibo barabishizeho. Je mu kazi ka minsi yose ndumwigisha wo muri kaminuza, bijya vyigwa mubona mwiga imwe mugasangamo n'amakosa mu bitabo, nitwe twaba twabiteguye. Nabijya mwiga mu mashuri y'intango n'abantu nyene, abantu buntu bajya nyene bajya ibijumbu ibiharage nkuko kuwawe niho wabiteguye. Kera twari tuzi ko umenga bikoroka biva mu ijuru, mugabo kumbe mu nyuma twasanze n'abantu babishiraho, baregerana bakabiganira nkuko turi muri Conférence-Débat, tukabivugana tibasha reka dufate iki abarico kizojaho. Duheze rugishiraho cha tuvuga tuti rero mukuzokigisha nuku uhejeje mukazomenya ko umuntu yagitoye. Ikibazo ni iki? Azoba yarose ibi n'ibi n'ibi. Niko bigenda, ntimwava mwibaza n'ibindi bintu. Ubuzima ni iki? Ninda butanga, ninda bupima ko uri bwiza. Kirambaye cyane gose. Ninde abujoja, abumezura, abupima ko bwagenze neza. Jende umwarimu kandi abo nigisha nangaha barimwo, maze kwigisha university zishika ndwi n'amakampisi arenga 10, ntibaranyirukana na rimwe. Ariko si rimwe si kabiri nkora igiharuro nkagikora nabi, abanyeshuri bakankosora canke jewe nyene mu gitondo nkagaruka nkavuga nti narihenze.
mwabyumvise none ubuzima cyangwa ikibazo cya leta ninde agikosora kuko hari igihe usanga n'icyo barabira ko icyo bita grille de correction nacyo nyine kimwe ikosa none ubuzima ninde bupima ko bwatotse cyangwa bwasi nimba ariho urabira ku kibasi kugira ngo twese tuzovyisunge hama mama wanje dukora uko ubuzima Arno nafashe okay reka tuvugane ubuzima icyo ari cyo cy'umuntu yokwibaza sinza gushira mu bintu birebire bidashobora guhamvya tuvugana ibinyene ibi uko ubuzima igituma duteza kuvuga ibintu vyumvikana ni ibinyene tubamwo none byakunze buba bumeze gute se none twobirabira kuki ico twita indicateurs mu rurimi rw'igifaransa mpereye ku cambere ubuzima si ikintu kiza ngo kibone ngo hengiki ubuzima bugizwe na bijya bintu byose ducamwo dukora canke bitubako mu rurimi rw'igifaransa muraza kubona kuva aho ubereyeho kugeza uhejeje uri umwe canke muri benshi hari ubuzima bw'umuntu ubuzima bw'umuryango ubuzima bw'igihugu nuko nico bita ubuzima none ivyakubaye ko byose uwo bivuga ko vyakunze hamwe umuntu avuga ati umunyeshuri yunguruzwe urabona hajya umunyeshuri ugiye inga ronke diplome hajya bayaciye mu bintu birebire hari igihe agira siporo akantu ko kwinezereza ko korosha umutwe n'igihe mu ishuri haba ikigwa cyo kuririmba gusa munezerewe n'ikindi kigwa usanga harimo ibintu bibabaza ikintu bita problème abantu bizengeye bazi ikintu bita problème cyo bita gafindo canke les épreuve ni ikintu ki ubusinzi ngenda bavita mwakera agafindo bakita problème mwarakoze problème gira gutya turaha batije ko nakantu ona hajye uri kurigisha uratanga utubazo tworosha mwashiramo n'agatego ugatega gose uko utera heza niko utera utega gose kugira umuntu azosimbuka uvuga uti umuntu kabisa aragize cyarushije abandi ubuzima rero bugizwe na byose ibintu byose bidushikira biba ivyo twita vyiza canke ivyo twita bibi kuko ubizana canke ubishiraho canke ubizi niwe ashobora kumenya ko ari vyiza canke ko ari bibi ushobora kuvyita bibi mugabo ari vyiza kubera ukutamenya hari ubuzima tubaho ngaha ku isi nibwo buboneka nibwo namaze kuvuga ubu mubona buhera kuva umuntu avutse kugeza aho umuntu ahejeje inyuma yaho hari ibikurikira mwaravyize mutavyize ntavyo nje kubigisha abandi bari inyuma babigisha batabigishije muzobirondera ariko umenye yuko uvuye ngaha ku isi ushobandanye hamwe canke ahandi cyo cigisho mfiso no munsi niko mvuga aha ku isi uvutse twakubona ukarangiza twakubona icyo twita ko ibintu byagenze neza ni ibintu abantu batwigisha babona concept mentale hajya abantu twebwe twigisha ibya economy canke sinzi twavyize badutandukaniza ikintu besoin et désir ibintu ukeneye nivyo wifuza mu by'ukuri ikaravati si ikintu nkeneye ndakeneye kwambara mbwa ikaravati n'ivyifuzo by'amaso ko nasanze abungere bambaye ikaravati kugira abanyemere naje nambara ikaravati
nuko nyene kubera aho mbaye bagira uko naje nkaca ngira uko nsanze iyo nkura asanga bambaye ikanzu naye guca nambara ikanzu kugira ngo nemegwe mu by'ukuri réussite rero hari igihe kiba ikintu mentale cyo mu mutwe hari kera murazi yuko sinzi uno mu kuja Kaminuza urinda kufise amanota 50 mugabo kera murazi yuko abantu bamenye afise 31 bakaja muri Kaminuza ego canke oya 31 21 38 mu nyuma bavuga bati naho utamenye reka tukongere ugende rero kumezira cyangwa gupima ko ubuzima bwakunze bivana no bipima bivana no birekuriwe nindarekuriwe gupima ko ubuzima bwakunze ushaka kuba utagira umuduga abantu bakavuga bati warayobewe kuko aho baye muri societe cyangwa mu kibano ivyo bita ko umuntu ubuzima bwakunze agira umuduga ni jambo rihambaye cyane gose canke bivanye naho uba canke aho uvukira siko none mu kazi ka minsi yose nigisha ibintu vya business canke ama projet hari igihe rero uvuga uti umugambi urunguka mugabo kubera icondi sishobora kuwukora nk'akarorero ashaka gusanga kudandaza restaurant bihomba gusumba kudandaza ibiyeri mugabo kubera umupanekote w'ikiremba bavuga ati umugambi sinawukora kubera icondi mwabyumvise neza ariko ubundi ahavuga ati yewe gayewe umugambi wo guhitamwo n'uyu ubundi avuga ati umugambi wo guhitamwo n'uyu habavuga ati twe nitworora ingurube umugambi wo korora imbwa urunguka cyane abawuzi mugabo bivanye naho uvuka hayibaza ati umuhungu wakoreka ati yorora imbwa ati ntuzofuse usuye gusoma mu bagabo kubera cyo bita culture kubera cyo aho uvukira cyo bita social ubuzima rero bwakunze canke bwanse murumva ko ari ijambo rihambaye bamwe bavuga ngo savari dans le temps et dans l'espace d'un pays d'un autre mugabo iyo bija hose umuntu wese ku isi mu bintu umuntu akeneye arakenera kugira ikintu yemera ikintu umuntu avuga ati je kindacemera ndagishira imbere turaza kubandanya ahakurikira bivana n'igihe mwabayeho kera uwo mwita ngo washajije ipantaro yaba yambaye no munsi niyo yambara umubere ngo washajije bivana igihe bivanye n'igihugu hamwe bakwimbwa ahandi bagakwinka bivanye n'ico bita ikintu gihambaye tuvuze rero ngo ubuzima bwakunze canke bwanse murumva yuko ico bita réussite ni mu mutwe bivana hariho kumburengira ngo murumva ko bidoroshe bivana rero na societe ubayemwo nuko sineba ariko iyo bija hose umuntu avuga ngo avoir une réussite guheza neza ijambo rihambaye kandi rigoye naho nyene garuka hahandi neza ni gute ugereranije niki neza ni gute ugereranije niki ni bya bindi nyene bigaruka hahandi nyene umuntu avuga ati nukuronka bon résultat ni icushikiriye ciza ijya bon ubona niteye ikibazo niyo ngorane ijambo rigoye ni icyo we nita ciza sico we wita icyo je nita ciza sico we wita ciza ushaka kumubwira uti wambaye nabi turaguhagaritse muri korale ubundi akavuga ati mana yanje umuntu wa mbere yambaye neza ni wewe kubera icyo nkunda sico naka wundi akunda ni ngorane byaduhanga uno munsi ibyo bamwe bita success amahirwe gushika ku bintu vyiza ntitubitahura kumwe ingwane niyo nyene nico kidushiza ikibazo gihagaze aho nyene guheza neza nayo ni ngorane yayindi nyene ariko iyo bija hose harinda kubaho urufatiro amuntu avuga ati umunyeshuri yunguruzwa ni 50% utashikije yayobewe uwashikije
yamenye. Mugabo ikibazo ninde none abishiraho ivyo kurabirako, kuko ivyo mu ishuri ni twebwe, ni ishuri ivuga iti warose 50 azoba yamenye, wayobewe azoba yayobewe. Mugabo none ninde abishiraho urufatiro rwo gupimirako? Ikibazo kiraho nyene. Cyo bita indicateurs, ko ikibazo bavuga bati ubuzima ni iki, nasiguye mvuga nti aho ngeza ubuzima nibi byose bidushikako, byo dukora nibidushikako byose turi ngaha mwisi, uko hari bitubako byizanye, hari n'ivyo dukora byose bigakora icyo bita ubuzima, hanyuma bukaba bwiza cyangwa bukaba bubi. None mu gupima ko bwabaye bwiza bwabaye bubi, ninda bupima arabira kuki? Ariko mu busanzwe indicateur ni kintu dupimisha. Nk'ubu tuvuze tuti umuntu yeshe azobamenye, biroroshe nibisanzwe, cyane tiko turahakaza abakozi, ni ibintu bisanzwe. Muvugira uti azobameze uko, afite diplome yi ni akwije, amaze gukora iminsi ngana uko, ukaraba muza muraraba, baba ari nk'abantu benshi, azurapima uti yamurushije ntiyamurushije, bikaba biri clair. Ikibazo dufise ngaha indicateur kubaho zirahari, mugabo ninde azishiraho, ninde yemewe kuba karorero canke ijya vuze ryanyuma cyo turyemera? Uko ngaha muri leta ni ministeri tubwire umunyeshuri yamenye cyane yayobeho, siko none twebwe ngaha mwisi ubuzima buhiriwe, ninde arekuriwe kubukarifya yuko buhiriwe? Kuko ushobora kuvuga uti dahiriwe, ndiko nja mu ijuru merewe neza, ndavuga ati nta bantu bagowe nka mwebwe, imwe ba mbere mwahumiwe kubera umuntu ahahagaze nahari. Gatoya nshishe ko gatoya, murazi ko isi yose irafise ukuntu itwagwa mu buryo bwiyoroheje, ataravuga ngo hari umuntu atwara isi yose. Abantu baje hamwe bakiyumvikana bati duharanire tuje mu mugumwe, dushireho amategeko azotugenga, dushireho n'uturongo zo turakabukanya. Ibyo tuvuze wowe wese azovyemera kuko vyitwa yuko twavyumvikanye n'amateka tugenga twese. Muri ONU cyo ita ishiramwe mpuzamakungu barahora bapanga ibihugu, ngiye murabizi, bakapanga ibihugu baravye ubutunzi bwavyo, icyo bita produit intérieur brut. Ikindi gishasha sinzi ko mweshi mukizi, basigaye bapima ingene abantu bahiriwe, bavuga ingene abantu bahiriwe, icyo bita bonheur intérieur brut. Urumva bavuga bati ona nk'ubu mwishuri ari ikicigwa nigisha citwa diagnostic finance, ngaho yaraho nacigishije. Iyo niko nacigisha ndababwira nti abigeme mu nkurikire, ntizoza kucigisha mwatekanye neza mufise umutima mu nda, kuko kera ubu sinzi ko bikihari, abakobwa bara umugabo atunze muko baja kubaka, sinzi ubu ko ariko bimeze, ubu ngiye barasenga canke sindabizi. Ingena twiga mu ishuri, twiga gusuzuma ingena amashira hamwe afise icyo bita une bonne santé financière, nk'amagara meza yishira hamwe. Urabona mu Gifaransa bavuga ngo les apparences sont trompeuses, ivyo rabi inyuma bijya tuvuga ngo ubuzima buhiriwe ushaka kubiraba ubirabiye ko twahuriye muri conference, mugabo mu kubushiki ushikeyo kuraba ugasanga nakamara amazi. Amashira hamwe yiyemera n'amabanki, ibanki mateko yayo bakubwira yuko nayo bihava ihomba ku mugoroba, uteza kuba mu gitondo mwambaye karavati kandi mukubuye neza, kandi n'imiduga myinshi ihagaze imbere y'urupango. Kuko ibanki karite yayo nuko usanga abantu basa neza, basa n'amahera nyene, ubona ko amahera nyene ubona nyene ko ega biragoye usanga amahera umuntu nawe nyene yakenye. Ibanki mu bisatira gufite ikaro igasa neza inyuma, niko biteza kumera mu ibanki.
mategeko yavyo. Nushobora kugenda wambaye ibihuzu uko ushatse kose, kwera baza abantu bagorana, cyo mubona babaha uniforme. Babwira ati muze mwambaye neza mwese ku nguvu kandi muse. Rero iyo tiko turabwira abanyeshuri, urashobora kuvuga tujya mu ntara hiriwe ko yacije imodoka nziza ngaha. Avuga ati uwo aca guhijya muduga, aca guha na sida afise na diabete n'amadeni afise. Uco tukomoka no kuruta Imana yanje. Natwari ivyiwe, ntwari ivyiwanje. Aca guha ninge n'abana bamuhanze, byose n'amageragezwa afise mu buzima, ntihopfa wemeye. Kubera ubirabira inyuma ngo ubuzima burahiriwe. Rero ndakwereke abazungu rona nabo nyene bararondera, nanyene bahanzwe nka twebwe. Kera ivyo kurondera le bonheur intérieur et brut bije vuba cyane gose. 2009 na 13 niyo batanguye za bapima ku isi yose, uretse ko nabyo bigoye gupima. Enda bakarorero mwe muri twengera. Igihugu ca mbere gitunze gifise amahera menshi, cyo bita produit intérieur brut, nuvuga bafashe ubutunzi bwose mu gihugu bakabugaburira n'imitwe y'abantu, nuvuga abantu bakiriho ku isi. Baravye ubufise menshi ku mwaka ni Etats-Unis, namwe ndaharura mu marundi imiliyoni 52 ku mwaka. Umuntu umwe ajya, umuntu umwe gusa. Urumva abavuze icyo bita moyenne, uretse ivyo ari abarenza hari natazishikana. Mwacha bafata vyabo nk'utwo bafata amahera dufise twe canke ibiro dufise twese tukatugaburira n'igitigiri. Ashavuga ati umuntu afise ibiro 50, mugabo bafise 20, 30, 102. Mugabo icyo bita moyenne murakazi mwese. Moyenne ntimukazi. Murakazi. Rero Amerika icyo bita Etats-Unis, Etats-Unis za Amerika niyo ya mbere mu butunzi mu gufita amahera. Mugabo mu kunezerwa Finland niyo ya mbere. Aho ibyo nije bashira kuri internet biba byo bitari byo, je ntumbaze namakuru narose. Siko none sije nabishizeho, mugabo namakuru ari ngaha. Icya kabiri, Ubushinwa bufise amahera menshi. Mugabo ubwa kabiri mu kunezerwa baravye ati bafise ibintu barabirako amagara y'abantu, nge nacyo bita espérance de vie en bonne santé. Sukuramba gusa. Oya ni kuramba ufise amagara meza, kuko ushaka kuramba arago. Ushaka kumara imyaka myinshi mibi. Bavuze espérance de vie, sobango ni iminsi wizigira kubaho. Iminsi umurundi yo kwizigira kubaho mugabo afise amagara meza. Ico bisigura. Kigira gatatu mu mahera no mu Yapani. Mugabo kigira gatatu mu kunezerwa baravye abantu ngenda banezerewe, ngenda batuje, baruhuse. Alemanya igira kane mu bihugu bitunze, mugabo mu bihugu binezerewe kigira 14. Abantu babayeho neza baruhutse. Ona bonheur ni mugabo na bonheur nyene. Urumva bobo nico bita bonheur. Siko none. Mugabo hari icumwe yitwa bonheur. Umunezero cyo kuruka atari cyo. Reka ndababwira. Ibi byose mona twiga mu ishure. Mu byukuri ubwenge umuntu arabuvukana. Bibiliya ivuga ngo ubwo bwenge bukwama bukoresha bumogorera. Aya tujya mu ishuri tugomba kuraba abandi ngena biyumvira, abandi ngena bakora. Ubundi ubwenge umuntu arabuvukana iyo bukoresha cyane burakariha gose. Abahinga bavuga yuko abazungu bataturusha ubwenge, namona aribo badutanze gukora ibintu byose. Icyo badusumbya ngo barabukoresha cyane bakananirwa kenshi, cyo bita eshuwe ngiye bava kibigisha, bakeshwa kenshi inciro nk'igihumbi na gatatu, akaruha akavumbura ikintu tukamukomera amashi tukamushima tukamuhunamira. Siko none ngira ngo baza kudusigurira icyo bita eshuwe na ryari ushobora kumezura ko umuntu yeshuwe. Uwitwa Dawidi ari mu bantu twavuga yuko bagize ubuzima bwiza bahejeje neza,
uko biri mushingira intahe ngo amaze gukora ivy'Imana igomba arasinzira. Mugabo tugiye turaraba kamwe kamwe ido nido giwe, si byose twovuga ngo tuvyifuze nk'akarorero, ariko ni ryari dushobora gupima ko umuntu yarangije neza, ni ndashobora kubipima. Era aba Australia mu bihugu bitunze igira 13, ariko mu bihugu binezerewe igira 12. Gutyo Canada murayiboneye kuri 8, mugabo mu kunezerwa igira 15, n'ibindi vyinshi. Icyo mwamenya coco nuko mu bihugu binezerewe Amerika itarimwo. Mu bihugu les citoyens bamerewe neza, mu kumererwa neza hari no kuyumva nk'ubutegetsi, n'ingene abantu baramba, n'ingene hari umutekano. Amerika ntirimwo, kandi ngira ngo murabibona na mwebwe. Shike gatoya mvuge kugira ngo mpave mpeze. Mwibaza yuko umuntu afite ubuzima bwiza buhiriwe, mwibaza yuko arinde? Hamwe umuntu yavuga ati twese tubirondere tumere nka naka. Nibaza yuko Imana yonyene ari ishobora kuvuga iti umuntu telle personne n'a pas raté sa vie, kuko Imana niyo yatanze ubuzima. Cyo ni kimwe. Gira kabiri, uwundi muntu agira kabiri ni wewe nyene, cyo bita wewe nyene umutima. Urumva ko uhiriwe, kuko guhigwa hari byo twita guhigwa kubera aho twakuriye nari nabigarutseko. Ivyo twebwe nyene twubatse, ega amategeko ubona adupfunga cyaka turekura yakozwe n'abantu baricaye. Ngaha n'abantu umuntu yavuze ati nabonye ikosa ndifuza ko ikintu covamwo, none Imana ishinge cyaravuyemwo, yashikiriye abashikiranganje n'abandi bahambaye bagikuramwo. Kubera iki? Mugabe igihe cyari kikiriho, umuntu akoze neza bamurabira kuri ico. Bene data, abantu mwese dukoraniye ngaha, umuntu mwibaza yuko twese twokwisunga anovuga Yesu, hari n'abatobishima ati Yesu yapfuye atanarongoye. Ini wacu abantu turabise ibintu twiyubakiye twebwe nyene. Iyo umuntu ariko aratera imbere mu buzima turabira ko vyisanzwe, uriga amashuri ukayamara ukarongora ukavyara abana, nuko ukubaka inzu mu gisagara. Kubaka inzu mu gisagara hagiye uca wigereza uti ndahiriwe ndahejeje, abandi bakubwira bati yo nturanageza no hagati, nta kintu na kimwe uratangura. Kuko kera tutaraja mu bindi bihugu ngo tugendere no mu bindi vyuma, wibaza yuko umunyenga w'ikinga ariwo wa mbere ku isi uba, kubera ari hugeza. Muri marketing bavuga ngo le dernier en ville est le premier dans la campagne. Ona umuntu w'ibujumbura ataza umuji ari nko muri quartier abantu bateme, ashitse niwe yigisha umuji abantu b'Ibururi bose, abarangira umuji ngene bawugenza. Nuko uba ngaha yakuriye aha nkuvuka muri komine Rutovu, ni wacu acavuga ati twebwe hariya ku mugwa mukuru w'intara turabantu bahambaye muri iki gihugu, ko yari hageza. Gutyo kutera ugenda, abo twita batunzi kera tukiri ino, tugiye ahandi twabe dusanga umenga niho bagitangura. Yesu ashimwe. Ubuzima buhiriwe buri hehe? Ninda bufise, ninda bupima, canke upima ryari? Kubera ubuzima bugizwe na byose, ni pake yose kwiye, siko none? Mu by'ukuri jewe icyo nita ubuzima buhiriwe ni ubuzima bufise umutima uruhutse. Icyo ni umutima kumva ko uruhutse. Umwe yatubwiye ati
ubuzima buhiriwe no kubaho ku isi uri gukora icyo Imana yakuremeye. Bati none icyo Imana yakuremeye wowe ugikura he? Bati urakibaza Imana iri hehe? Tuyibaze. Ati canke mu kumenya kwikwishuye upimisha iki? Kikagora abantu duhanzwe n'ibintu byinshi. Anabona abantu tudasenga cengo turondere adufise ibintu byinshi tutagira inyishu. Yesu ashimwe. Anamwana tutarondera usanga umuntu ngaha hari abantu dukorana ba madame n'abandi tugenda mu gihugu hagati intara zose kasanga mu gitondo abantu biyicariye ngaho abagabo bicariye kwibarabara uko nanyene ko atawasi afise saa 3 z'igitondo ubona ko umuntu yicaye neza yatekanye uko nanyene ko atawasi afise kandi bimuhanze ntabibuze mugabo kubera azi ivyajya saa 6 we avuga ati je ndahiriwe aho ngeze. We ni hageze none barabizi tukira turidoga mwibarabara saa 3 z'igitondo ukabona abagabo bicariye ngaho onye bamwe bikenyereye akayesume ngaho onye saa 3 z'igitondo kuwa mbere kuwa kabiri natwe twaraye turagenda ijoro ukona ko atawasi afise waje kumupima ivyo yoba afise n'ivyo ufise ukona umenga ufise ukona umenga ufise vyinshi mugabo wasi zirakwisha. Ndahejeje ubuzima buhiriwe namwebwe ni mubwirabire murabo ufise mugabo ico bija hose uzopfe uticuza uzopfe uvuye ngaha kwisi haje uhejeje kakarongo uzopfe uticuza utagira ikintu bita regret uzabagize ubuzima buhiriwe. Yesu ashimwe. Uzopfa uticuza uti ibintu byinshi ngiye ntakoze ikigira kabiri ntuzopfe ufise ubwoba bw'ibizokurikira uzabagize ubuzima buhiriwe. Ibisigaye Imana izodupimira ko twabaye ubuzima bwiza ariko iyo bija hose ushaka kumbwira uti umuntu je narapfuye canke naka nk'umuntu yarondeye dependance cyaka agafira abantu akagwanira abantu avuga ati nukuri napfuye numva mfise ukuruhuka. Kera hari umuntu batubwira kera tutaramenya ibintu n'ibindi yahora avuga ngo tâchez de quitter cette terre en ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. We niho yageze we yumva avuga ati je mpfuye isi nkaba nayiteje imbere na gatoya jeno kuri jewe ubuzima buri réussie nubwo ariko bene data ubuzima tubaho ngaha ku isi ntupimira mu mahera ntupimira mu bihinda ariko ubipimira mu kuruhuka k'umutima kandi ubipimira kandi ubipima ni wewe nyene n'ubundi rero azoca heraheza yitwa uwakuremye yagushize ngaha ku isi. Aha niho ngeza ono umuntu wese agira hageze siko none ono umuntu wese agira hageza nk'ubu je ndi kuri niveau igira kabiri y'abarimu urya nawe asigaje zibiri gusa kugira ngo aheze kubera ona mwishuri dufise amagrade siko none siko none urya ni docteur asigaje igrade ngase ndabizi kugira ngo ashike kuco bita top ariko icyo mwomenya nabonye n'abantu babishyize kuko grade ya doctora tuyihabwa n'abantu mugabo uwa mbere wo ku isi ngira ko yari yimuhaye umudokiteri wa mbere wo ku isi bisigaye ko umuntu atigeze basi ko twese twiga wigisha primaire aba yize secondaire wigisha secondaire akaba yize kaminuza wigisha kaminuza akaba yize université yo haruguru none uwa mbere wa bose batanguye yize bisigura yuko hari umuntu atigeze yigishwa n'umuntu n'umwe yigishijwe n'Imana gusa ari Imana yahishuye hanyuma bashobora kubivuga abantu bakamwemera kubera ko ibintu bifatika. Yesu ashimwe. Ubuzima butsinze cyangwa ubuzima bwiza nawe urakumva umutima ko ufite ubuzima bwiza babupimira
Yesu yavuze ngo azatubonera mu byo twaba. Mu by'ukuri irindi jambo rigira kabiri, uretse ko ubuzima bwiza ari wowe ubwiyumvamo ko ari bwiza, ko wewe ari inyuma ushobora kubona ko mbiriwe nanjye niko nifuza ikiwanjye. Mwabigize neza gituma ubuzima buhindura umubare w'ukiri, ariko we mu mutima ashaka umutima ndumva ko duhuza. Hanyuma ikindi kintu bagupimira ko bo baratumvikana, baba abo mu isi cyangwa abo mu by'Imana, bavuga yuko umuntu yagize ubuzima bwiza n'umuntu yashoboye gufasha abantu benshi bashoboka bari ngaha ku isi. Uwabashije gutegura uzokurikira bizigiye ko uza guheza aza kutubwira aza kudusonorera byose. Jonathan ndagusuhuza ko ngaha ku isi gusa ubugende tubonamo bwa directeur, bwa perezida, umushikiranganji wa mbere yacaha, pasiteri wa mbere, wa kabiri, guverineri, umukozi wa mbere, umwigisha, umupilote, ibyo ndiko ndavuga ngaha gusa. Ibindi baza kubivuga abandi cyangwa iyo batari babwiye muzobasange iyo babivugira. Yesu ashimwe. Ubuzima buhiriwe bw'abantu bose mwokwifashisha. Yesu ashimwe. Bivana n'ingero wize, bivana n'aho uri, bivana n'aho bari. Natwe bw'abakizwa tuzi yuko umuntu afite ubuzima bwiza n'umuntu akora iby'Imana igomba, umuntu atagira n'abandi, umuntu afasha abandi akabazana mu gakiza kugira ngo bazobeho inyuma y'urupfu, bazobaho ahantu heza. N'umuntu akora ibintu bifasha abandi bantu mugabo bitazobagirira ingaruka mbi, ntawe bashobora kwigisha neza, bashobora guteza imbere abantu neza, bashobora kubafasha, bashobora kudandaza mu kugoroka, bashobora kuguranira abandi, avuga ati niyo muntu murema ubuzima bwiwe bwaratsinze. Aho ni kubyo tubona, mugabo hari ibindi byo mu mutima iwiwe ashobora ati jewe n'ukuri narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narangije neza, shinahetse ubwo buzima bwiza, ubuzima butsinze kubwanje. Icyo tuburamira ko tugupimira ingene ugenda, tukabona ingene ubayeho, tukabona ingene ufasha abandi, tukabona ibyizigiro ufise, tukabona ukuruhuka ufise wowe nyene, tukakuraba icyo twokwita les indicateurs. Uretse ibyo abandi bose dufise ama-indicateurs tugenda dushiraho bivanye na contexte turimo. Imana ibahezagira. Aha niho ngeza, abandi banatwigisha banosenga gatoya. Bana yo mw'ijuru turagushimiye ko dushize ngaha ku isi ukaduha ubuzima tubaho mu izina rya Yesu Kristo, kandi twifuza ko tuzorangiza urugendo tuvuga tuti dufite une vie réussie. Twatsinze, twarangije neza urugendo rwacu. Urugendo twamaze muri buno buzima bwo ngaha twaburangije neza, tugiye turuhutse. Ikindi twifuza ni uko nawe uzoshirako akoro ukavuga uti wabaye ubuzima bwiza, ubuzima bwawe bwabaye bwiza. None rero Mwami Yesu twagusenze turigishe umuntu wese umugendere mu mutima, umuntu wese umuciye umurongo, umuntu wese umwereke ikintu icyo ari cyo, umuntu wese umwereke kugira ngo aheze neza niba tumugendera. Urakoze Mwana, umwigisha ni wowe Mana, twebwe turi abana b'abantu, cyubahiro kibicara mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sinatizwa n'uko